hari amakuru y'ububeshi asohowe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu bivugwa yuko umukuru w'igihugu yoba yerekeje mu gihugu ca Tanzania avuye ngaha mu gihugu cacu Burundi, kandi mw'ijoro niho umukuru w'igihugu leta ya Kenya yarungitse indege kw'itegeko ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha rivuga yuko umukuru w'igihugu yari akwiye gushika muri ico gihugu kugira ngo hakurikiranwe ibijanye n'amagara yiwe. Jewe navyiboneye kuko narindi mu bariko baracungerera umutekano ngaha. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu, ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse, reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Nizere ko wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kandi ko karyonda gusoma no kumusi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona rakazujyana nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu nandi avurwa mu butunzi. Kuri ubu rero turaza kuyagaruka ko yose ido nido. Reka nsubire ndaguhe ikaze ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi, bikamunyuma zuko hari hahejeje imisi itari mike hibonekeza ko umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye. Aka kanya rero itangazo riva mu biro vy'umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu rihejeje gushika nyuma yuko hakozwe ububeshi. Isanamu yakoreshejwe n'isanamu yafashwe ku igenekerezo ry'icenda munyonyi umwaka wa 2023 ubwo umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yerekezaga muri leta z'Abarabu. Amakuru akomeye cyane adushike nuko aka kanya umukuru w'igihugu yoba agiye gufata urugendo yerekeza muri Tanzania mu manama ya EAC. Ibi vyose rero turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane na cyane yuko agiye kuva mu gihugu ca Kenya kuko atari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma zuko yajanywe isaha z'ijoro mu gihe yari aremvye cyane, aho umutambukanyi we yaraje gufata ingingo ikomeye cyane itegeko giturumbuka ryuko arungikwa muri Kenya. Amakuru adushikira rero ibiro vy'umukuru w'igihugu vyabihejeje gutangaza amakuru y'ubeshi na cyane yuko bivurwa yuko umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahawe ishano. Bikaba bitegerezwa yuko umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe abahinga mu vyerekeranye na politiki n'abahinga mu vyerekeranye no gukora ibikanganyoni mu gihugu cacu c'u Burundi bari bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Itangazo ryasohotse berekana amasanamu yuko umukuru w'igihugu avuye w'ikirimba ciwe Igitega. Ivyo vyose bikaba vyahejeje gutahurwa yuko ari ububeshi kuko isanamu yakoreshejwe vyagaragaye yuko ari isanamu yafashwe kw'igenekerezo ry'icenda munyonyi umwaka wa 2023. Amakuru adushikeye rero nuko umukuru w'igihugu ico gihe yagiraga ngo afata urugendo yerekeza muri Arabia Saudite. Ari n'ayandi makuru turi bubashitse ko ido nido bikamunyuma zuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akimara gufata ingingo ikomeye cyane yo kwakira umugabo wiwe muri Kenya, yaciye afata ingingo ikomeye cyane aka kanya yuko agomba kurungikirwa abahinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara nyuma yuko indege barimwo iberekeza muri Tanzania irimwo abahinga mu vyerekeranye n'ubuvuzi n'ibijanye no gukurikirana amagara, na cyane yuko hari umwe mu bahinga ava mu bihugu vya Burayi kuri ubu ngubu yoba agendaniye umukuru w'igihugu kumva zo kuraba neza ibijanye n'amagara yiwe. Turabibashitsa ko mw'idonido ry'amakuru twabateguriye mu gihe ariko harumvikana yuko hagiye gukurikira ko umugambi ukomeye cyane wa kudetanye n'umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru twakiriye nuko General Prime Niyongabo n'ibindi bihanganje bitandukanye nga mu gihugu cacu Burundi bice bifata ingingo ikomeye cyane yo gutembagaza no gusohora itangazo ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Kuri ubu rero turi bigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko aremvye cyane bikekwa ko yoba yahawe ishano. Kuri ubu ngubu yoba ahejeje gufata indege yerekeza muri Tanzania mu manama agize ibihugu vya EAC kubw'amasoko yacu mu gisirikare
no mu bamugendanira baduhaye amakuru ariko batashimye ko tuvuga amazina yabo kumva z'umutekano wiwe. Indege yarungitswemwo kuri ubu ngubu irimo abahinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara vya hafi, bikaba bivugwa yuko kuri ubu ngubu rero ibintu vyoba bigera byangare, ariko turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Ikiriko kiribazwa ko na beshi General Prime Niyongabo no bikekwa ko yoba yarahaye umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano, ari we umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika n'iki bo bagiye gukora nyuma yuko bitahuwe kandi bikaba bitangajwe. Itangazo risohotse mu biro vy'umukuru w'igihugu ryemeza yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avuye ngaho Igitega yerekeza mu gihugu ca Tanzania. Ivyo vyose rero amakuru adushikira nk'uko iryo tangazo ribivuga, rikaba rihejeje gushika rivuga yuko umukuru w'igihugu avuye kuri ubu ngubu ku kirimba ciwe Igitega akaba yerekeje muri Tanzania. N'ayandi makuru rero turaza kuyagaruka ko mu biganiro vyacu vya misi yose dutambutsa kuri Burundi News TV. Nizere ko ajeje gupyona ijambo sabone. Reka tubanze tugaruke gatoya ku itangazo ibiro vy'umukuru w'igihugu risohotse kuri ubu rero, bivuze yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari nawe aramutswa ishiramwe rya Afrika y'ubuseruko EAC ajeje gufata urugendo kuri uyu wa 2023 Munyonyo umwaka wa 2023 yerekeza mu gihugu cibanyi ca Tanzania. Iyo ngingo ikaba yitabiriwe koko ibikorwa vy'inama yiga kwigandagurika kandi n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC itegekanijwe ku 2023 gushika ku 2024 Munyonyo umwaka wa 2023. Amakuru atanzwe muri iri tangazo rivuye mu biro vy'ubukuru w'igihugu kuri ubu ngubu rero ni amakuru y'ukuri, ariko bakaba bakoresheje yuko umukuru w'igihugu yoba avuye ngaha mu Burundi kandi yari yajanywe mu gihugu ca Kenya mw'ijoro ryakeye. Amakuru adushikira rero turaza kuyabashitsa ko mw'idonido hariko harakorwa ububeshi kugira ngo abene igihugu badatanguza imigumuko ku gisoda c'u Burundi. N'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca kuri ubu ngubu yoba yiyemeje gutembagaza ubutegetsi, na cane cane ko vyavuzwe yuko nawe nyene yoba ashigikiye akarwi karimwo General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange bitandukanye. Ni gute igihugu c'u Burundi canke abashinzwe gutangaza yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye asohotse mu gihugu kuki boba bakoresheje iyi foto y'igikanganyoni, ifoto y'ubeshi igaragaza yuko umukuru w'igihugu asohotse mu gihugu c'u Burundi kandi nyene atari ari ngaha mu Burundi. Ivyo vyose rero turabigaruka ko mu makuru akomeye cane aje kudushikira. Umwe mu bahora bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu hari amakuru ajeje kurungika ariko atashimye ko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Kuri ubu rero turaza kubigaruka ku vyose mw'idonido ry'amakuru twabateguriye. Bamwe mu bari muri Kenya bajeje kurungika amakuru, bikaba bivugwa yuko mutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene yoba yasigaye mu biganiro ariko aragirana na mugenzi wiwe mutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kenya. Kuri ubu rero tukatugira ngo tubibashitse ko vyose idonido bikaba mu nyuma zuko ari n'ayandi makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ku migambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe bagerageje kuba bamugandagura, ariko kuri ubu ngubu akaba gihema. Biravugwa yuko rero umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arakwiye guca afata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko ijyangange General Prime Niyongabo cari gikwiye gushirirwa ko itegeko kigakurwa mu mabanga, na cane cane ko ari cyo kibone muri ibi bikorwa bitandukanye ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Kuri ubu rero intwaro y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ikaba igeze aho umwasi ashaka, na cane cane ko hibonekeza ibikorwa bitandukanye biba biriko biribonekezamwo amahera yasumwe igihugu. Ivyo vyose rero nk'uko igisirikare c'u Burundi kibitomora, bikaba bivugwa yuko arico bimwagereza n'ibindi bijanye no kurungika abana b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, mu gihe abasirikare bakomakomeye bashigikiye umukuru w'igihugu ndetse n'umukuru w'igihugu n'abandi bagize leta y'u Burundi bakeyi. Bivugwa yuko baba bakoreye amadolari atagera uko angana, kandi abene igihugu bariko baragandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru y'ukuri rero adushikiye rero reka tuyabashitse ko yose idonido turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane heje kudushikira. Reka amakuru yacu tuyabanze tuyatangurire kwavugwa mu butunzi, mu nyuma turaza kugaruka muri politike.
Kuri ubu ngubu rero ishiramwe rishinzwe gukangurira abarundi guhindura ingendo Parsem risaba ko isubirwamo ry'integuro ry'amafaranga leta ikoresha ngo nuko uburyo butunganijwe biri mu gusongera isibe mu bukene Burundi burimwo. Faustin Ndikumana arongoye Parsem yabitangaje kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, aho iryo shiramwe ryari riramutse rishikiriza umwihwezo ryageze kubijanye n'amafaranga leta ikoresha buri mwaka. Kuri ubu rero igihugu c'u Burundi ubutunzi bwaco bugeze aho umwasi ashaka, na cane cane ko vyibonekeza ko aya mafaranga anonekara mu ngendo zikorwa n'abakuru mu gihugu c'u Burundi, abategetsi bakomakomeye kandi abene igihugu bafise umubabaro ukomeye cane. Uwo muhinga mu vy'ubutunzi akaba kandi anatahura ico ideni ringana n'imiliyaride zishika 600 leta iheraniye amabanki yo hagati mu gihugu ryakozwe mu gihugu mu gihe ibisata nka vyose vy'ubuzima vy'igihugu biri mu ngorane zidasanzwe. Nk'ico kiganiro Faustin Ndikumana akaba yarabajijwe kandi akaba yaranababajwe cane na cane nuko amashuri abandanya kubura ibikoresho n'abigisha, abaganga bagata akazi bakaja gukorera mu bindi bihugu, amabarabara yaranonekaye kuri ubu ntashobora gukorwa, amazi akaba ikibazo mu gihugu c'u Burundi, ubushikiranganje bubandanya gukorera mu mazu y'abantu canke ibisata vya leta bibandanya gukorera aho bipangiye. Kuri ubu rero n'ibindi mu gihe amadeni leta yo iguma iyongera. Kuri ubu rero leta yagumye isaba idahengeshanya ibintu vyaba bihejeje gukomera cyane ku bwa Parsem ngo ivyo vyose ibona ko biva ku kuntu ingurane leta iba yatse amabanki itayikoresha ibikwiye kandi ngo ibikoreshe ibikenewe vyofasha kuduza ubutunzi bw'igihugu. Kuri ubu rero ku nyishu irama Parsem itanga ku ico kibazo ni uko leta yokoresha amafaranga mu muco, nanone hagakoreshwa amafaranga hisunzwe imigambi yihuta kandi inarizwa umwimbo. Kuri ubu rero amakuru adushikiye hamwe rero no kumenya gukoresha neza amadeni leta iba yatse mu mabanki yo hagati mu gihugu. Ni gute leta ikoresha amafaranga bikagaragara yuko ifise umwenda mu mabanki? Birakwiye gushirwa ko umuco na cane yuko abategetsi b'u Burundi hibonekezamwo ubusuma. Kuri ubu rero kukijanye no gutunganya neza imigambi uwarongoye Parsem abona ko ubushikiranganje bujejwe gutunganya ibikorwa vya leta bwosubizwaho gutyo ntiyasubira kuba imigambi yitwamwo itigeze kandi bikaganirwa ko n'ababijejwe bigashirwa mu ngiro neza bigatunganywa na cane abene igihugu bakabigiramwo uruhara. Ni gute leta ibiriko irakora ibi vyose bikagarukana ingaruka mbi cane ku bene igihugu? Ubukene buraheza kuba bwibonekeza mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye kubijanye nuko ibiciro biheza kuduzwa. Amakuru akomeye cane adushikira rero turaza kuyagaruka ko kubijanye n'iryo shirahamwe biriko mu nyuma zuko ari n'ayandi makuru avurwa ku mpunzi z'abarundi kuri ubu ngubu bikekwa ko zoba zatanguye gukoresha amangetengete aho izo mpunzi ziri mu ikambi ya Kakuma. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira rero, ivyo rero bikaba vyanashikirijwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aho kuri ubu ngubu ari muri Kenya, bivugwa yuko abarundi impunzi zabo zoba ziriko zirakoresha amangetengete. Bikamunyuma zuko iyo nkuru mu buryo bw'idonido reka tubibashitsa ku vyose idonido. Inzoka zugarije ku nyubakwa y'ibiro vy'abarongoye ikambi. Izo ngorane zabaye kuva ku wa mbere uheze kandi gushika kuri uyu wa gatanu. Iyo nyubakwa ntiyari bwasubire gukora. Izo nzoka nyinshi ziharurwa muri 20 zari zugarijwe ibiro vy'urongoye ikambi. Kuri ubu rero inkuru ya Burundi News TV ni inkuru itumvikana, ariko ivyo iyo wumvirije ivyo impunzi zivuga canke abajejwe umutekano bararira iyo nyubakwa kuri ubu ngubu biravugwa yuko izo ndongozi z'inkambi za Kakuma muri Kenya iteye amakenga. Iyo nyubakwa niyo y'icicaro gikuru c'abaserukira leta muri Kenya, ariko ari no mu ikambi iharurwamwo ibiro kandi bigeze muri 25 hagati ya 25 na 30 ku bwa mbere mu mpunzi bama baja kuvyitura hasi, kandi bikanavugwa yuko hari ivyo bakeneye muri ivyo biro. Iraba kandi inkambi ya Kakuma ni igice cuguwe
na Karobeye. Nanone iyo nyubakwa ndayizi neza cyane nk'uko umwenegihugu aba ngaho yadushikirije amakuru avuga yuko iyo kambi arayizi cyane, iri muri zone Kakuma, nyuma yuko iri nyuma y'ikirindiro c'abapolisi bagize iyo kambi. N'abashobora mbere kujyayo naho noba mpumirije kuko inzira ijyayo ndayizi neza cyane kandi hari hafi yaho mba muri iyo zone nyene, kandi nuko bishikirizwa n'umwe mu mpunzi azi aho hantu. Ico kibazo c'inzoka cavuzwe kandi cavuzwe cyane kuva kuwa 20 Munyonyo mwaka w'2023 na mbere yuko cari cyavuzwe kuwa 13 Munyonyo mwijoro n'abajejwe umutekano bararira ico kibanza. Kuwa kabiri abakozi ba leta ya Kenya mu karere ka Turkana West bafashe Minembwe, none ivyo vyose bivugwa yuko aho bahateye inzoka. Bamaze gushika mu gitondo basanze ibintu vyahindutse cyane, baricaye kandi nk'uko bisanzwe atana kimwe babona. Iminota mike inyuma yaho ibiyoka bitari munsi ya 10 birebire kandi bifise imitwe minini vyara ibikorwa vyo muri iyo kambi. Biravugwa ko vyose vyoba vyarahagaze na cane yuko iyo kambi harugwamo impunzi zirenga 200,000 harimo abarundi barenga 25,000. Kuri ubu rero uko twababwiye mu fiyofunyo amakuru akomeye cyane yeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi. Reka tuyabandanirize ku makuru avugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Biravugwa yuko Felix Antoine Tshisekedi umukuru wo muri ico gihugu nyene yahora ashikiriza umukuru w'igihugu cacu Burundi amabanga akomeye cyane, nanone najanye n'urudandazwa rw'abasirikare bakorewe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bikavugwa yuko aba bakuru b'ibihugu bari bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo kuyaga kubijanye no kudandaza abasoda b'u Burundi muri ico gihugu nyene. Mwarumvirije yuko hari abasirikare b'u Burundi bariko baragandagurirwa ku rugamba ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kuri ubu rero igisirikare c'u Burundi kikaba kitashira ahagaragara ibijanye n'abasirikare bapfuye, ariko ico gikora nuko kibahamba. Ni gute igisirikare c'u Burundi kidatangaza abapfuye ariko kigahamba? Amakuru ababaje cyane kandi adushikiye aka kanya rero nuko hari abasoda bashika 6 n'ubundi basubiye kuburwa irengero, na cane ko ikambi bari barimwo kuri ubu ngubu yari yagabwe ko igitero gikomeye cyane nabo bataramenyekana. Biravugwa yuko rero na Wazalendo iyo batanguye kwihinduka ikaba iriko iragaba ibitero ku basoda b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, na cane ko bivugwa yuko kuri ubu ngubu abakongomani batishimiye neza abasirikare b'u Burundi. Turibaza ni gute niba abakongomani twagiye kurwanirira kuri ubu ngubu batadushigikiye? Ivyo vyose ntidusigura, kandi ubutegetsi n'uburongozi bwacu ntibusigura neza uburyo bwaturungitse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu gihe abo turiko turarwanira batatwishimiye. Hari n'ayandi makuru akomeye cyane tugira ngo tubashitse ko avurwa ngaha mu gihugu cacu Burundi kubijyanye n'abo basirikare bariko baratoroka ikambi y'igisoda iri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bikavurwa yuko nabandi babategerezwa kurungikwa muri Kongo bajabuka urubibe mu Cibitoke. Bivugwa yuko baca banka kujayo, abavyanse baca barungikwa mu mabohero atandukanye i Bujumbura ku bw'amasoko yacu mu gisirikare. Mwarumvirije yuko hari n'umujenerali yanse kurongora ikampanyi yiwe yahora irongowe n'uwo mujenerali. Kuri ubu rero reka tudatevye amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru avurwa ku bijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu, na cane ko ibiro vy'umukuru w'igihugu bihejeje gushira ahagaragara itangazo rivuga yuko umukuru w'igihugu yerekeje muri Tanzania, na cane ko hoba hibonekejemwo ububeshi, na cane nyuma yuko bakoresheje isanamu ivuga yuko umukuru w'igihugu ahagurutse Igitega yerekeza muri Tanzania. Bikaba bishikirizwa rero namwe mu bahinga buvyerekeranye n'ubuhinga bwa none, bakaba bavuga yuko amasanamu yakoreshejwe kuri rigenekerezo rya 23 Munyonyo mwaka w'2023 bisigura yuko ibiro vy'umukuru w'igihugu vyasohoye iri tangazo ari ububeshi. Ububeshi bwoba bushingiye gute? Ni nyuma yuko iri tangazo kandi nyuma yuko isanamu yasohowe, bivugwa yuko isanamu yafashwe ku igenekerezo ry'icenda Munyonyo mwaka w'2023 mu gihe umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yerekezaga muri Arabie Saoudite. Hari n'ayandi makuru avurwa yuko
ukuri guhari ku bijanye n'amakuru yo kwizerwa kuri mu gihugu c'u Burundi nyuma y'uko umukuru w'igihugu bivugwa yuko yoba yarahawe ishano. Amakuru yo kwizerwa ahari nuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye gufata urugendo yerekeza muri Tanzania avuye mu gihugu ca Kenya, na cane cane ko ariho yari yarungitswe mw'ijoro, aho leta ya Kenya yari yarungitse indege iza ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, uko twabohereje kandi tukabarungikira ivideo ibigaragaza umukuru w'igihugu yakuwe ngaha ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura mw'isaha z'ijoro ashikanwa muri Kenya kumva zuko amagara yiwe yaragiramiwe, aho yarari kumwe na Keri Nkurunziza umuhungu w'umuhisi Petero Nkurunziza. Bikaba vyari biriko biratangazwa yuko umukuru w'igihugu ashobora kuva mu mwuka w'abazima akaba yitaba umuremyi, ariko Imana ikaba yigaragaje. Umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu arameze neza nubwo ubugwayi bwiwe wejeje kuba bukomera cane. Ingingo ikomeye cane rero yaciye ifatwa n'umutambukanyi wiwe nyuma yuko umvikanye yuko hari inama ihuza abakuru b'ibihugu vya EAC. Kuri ubu rero bikaba bivugwa yuko umukuru w'igihugu arungitswe mu ndege ya Kenya iva muri Kenya ku kibuga c'indege muri Kenya aho bita muri Nairobi. Bikaba bivugwa yuko umukuru w'igihugu yoba yuriye iyo ndege afata urwo rugendo yerekeza muri Tanzania. Mu kwitabira iyo nama rero bikaba bivugwa yuko yarungikiwe abahinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara y'abantu n'ibindi bitandukanye turi buze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cane adushikiye. Nayo General Prime Niyongabo ijyanganyiga mu gihugu cacu Burundi naco nyene co bakiciye gifata ingingo ikomeye cane nyuma yuko umukuru w'igihugu aciye atanga itegeko rikomeye cane yuko General Prime Niyongabo n'ibindi bihanganye vyibonekeje muri kakarwe nyuma yuko arungikiye abasoda bahora bamugendanira basigaye ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Bikavuga yuko General Prime Niyongabo yoba agiye gufatirwa ingingo ikomeye cane kugira ngo adaca atangaza ikudeta nyuma yuko hahejeje imisimi itari mikeyi ibonekeza intureke ya kudeta. Ibi vyose rero tukabigaruka ko mu makuru yacu aza mu biganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ntimuje kure, mukanya turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru n'ayandi tubandanya tubashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose ido nido. Bikaba mu nyuma zuko hari n'ibindi biba biriko biribonekeza tuba tugira ngo tubashitse ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika nyuma yo kumva yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye acyari mu mwuka w'abazima. Kuri ubu ngubu yoba ahejeje gufata ingingo ikomeye cane, biraca bikomera cane. Nanone amasoko yacu akorera mu bushikiranganje bwa mbere yemeza ko Gervais Ndirakobuca yoba agiye gutangaza umugambi ukomeye cane ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ari navyo turi buze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Abamenyesha makuru bacu rero bariko baratugirira amatoza kuvyerekeranye n'ibi biriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amagara yiwe yoba amerewe ate mu gihe afashe urugendo yerekeza muri Tanzania. Muri aya manama rero atandukanye azahuza abakuru b'ibihugu by'akarere ka EAC. Kuri ubu rero tukaba turi buze kubigaruka ko n'umumenyesha makuru wacu w'umuhinga yagendaniye bamwe mu bihangange bitandukanye, akaba ahejeje kuronka amakuru akomeye cyane adushikiye. Keri Nkurunziza rero niwe ariko aratanga amakuru ajanye n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu, na cane cane yuko vice president ariko arakurikirana ibijanye n'umutekano ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ibi vyose rero tukaba turiko turabikoranya kandi tukavyegeranya kugira ngo tubibashitse ko mu biganiro vya misi yose ido nido. Nizere ko wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kaniko karyonda gusaba musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazi jya nawe nyene upyonde ko ama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kuri yacu. Iyi ni Burundi News TV.